ibintu ushaka kumenya zijya ngwano mugira eske serie muratikurana vya vrai kwiga sene ngene abantu babonye naravunitse ukuguru kubera kugwana kubera aga nta montage bamwe montage gusongira gushira agakara n'ibindi mugabo ingwano ziraba abari ingwano za serie of course nta kamera iterura ukuguru ko ngigushire hejuru utaguteruye famba na camamare barabakura no muri mood barabakura muri mudu kuko ubugugu ni bwinshi cyane mubakira gute muri ko murakina mwe muri serie bo bari mu bigugu uratubwiye neza ati famba aromumetriza uramaze kumenyera ariko hari n'amakomantere mpora mbona ati komanda burya yakumbuwe nike kibazo kiri hagati y'ihuriro TV ko atari karagaragara mu bikorwa cyane komanda agatwese turabasivile gusa hari ingabo tugeze gukorana nayo y'abakorana kugiye tukiri kuri position hariho umupolisi bakorana yambaye amapeti ujya n'umupolisi byanyavye twaragerageje kurondera impushya kuko turi muri leta nkozi leta yacu urazi kwifata mu mugongo abajene turubaha cyane mutama wacu nyakubahwa umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye Hamza yerutse gukora anniversaire aradupresenta umukobwa yita umugore mama yake vipi Hamza bigeze namakosa ukata keke uwiteye umukoshi ni lazima urondere ugufasha gukata atari umugore wawe ije nibisanzwe mu buzima busanzwe gusa nyene anniversaire yaraheze abantu mundeke bana koresha imana bitugane Yes, want to bakunzi bakoresha umwanya bakunzi basutwa cyangwa Mr Vuguta Mr Kanyamuji Mr koresha umwanya umeze neza muri fresh. This is koresha umwanya media ndabashimiye cyane mwe mugwandanye munshigikira muvuga ati tera imbere komeza duhe bishasha duhe ibintu reka ndabahereze rero Hamza Mfarme umwanditsi wa Mario Dany mambo vipi safi muzikumengo biragucanganitse oya biranyoye cyane kumva uri Dany ariko je nkaba byaranse yuko ndakwita Dany Hamza byaramenye nabimenyere cyane vipi sasa mse umeze neza fresh je meze neza sinzi wewe umwanditsi wa Mario igeze ku 108 seri 108 ko ni episode 5 mais 6 episode 6 seri Saudi uvuga episode imwe no kuvuga iri muri 20 episode imwe era na 20 uza kuri saison 6 episode 27 yasohotse ego isose mukanya nyuma y'amasaha nkanga huko ego bakunzi bakoresha umwanya rero uyu ni Dany ndibaza abakunda cyane filme ndundi nibirengagiza gukurikirana ihuriro TV ni filme yabiryoshe cyane mbere bafite nyinshi zanye n'inzu nazo ni n'amaseri ziko ziracako ndetse n'iyindi seri bucijako ku munsi wa gatandatu ni samedi irengine seri yaba nani ari umubossi ure petit na ujya mu iseri yitwa aho bibera voilà aho bibera izoca kuri cyane umwe babatikurana hamwe ari umuboss Estime voilà Estime yabaye umutu yes igani filme nshashe izotangura gusohoka samedi izoca kuri channel ya Jojo ihuriro umba twese turi umuryango supporting ihuriro TV kuja gusupportinga Jojo ihuriro na vyene n'ibintu vyiza kutuse turi bamwe bari vyiza gusumba ego koresha umwanya media rero mu bisanzwe General Dany tuyage gato hari ibintu mbona ntatahura neza kuko nimba ari filme hari ibintu mbashaka kumenya Dany mwazanye system yo kugwana makarate inspiration yavuye he wabikwiye he bijya bintu bo mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose habayeho injyano ntiziherera mu majambo gusa kandi attention n'umuntu ashobora kuyumvira kwica mushikiwe kugira ronka amatungo n'umuntu yo kwica mushikiwe kugira ronka amatungo ntaca tokora kugira ronka ikindi kintu umuntu arinze anyagaje urupango akanyaga imodoka akanyaga amafaranga y'umuryango umva se umuntu yoroshe yo rero gusaba no gusaba kenshi ugiye gusaba utwawe uhura n'ibibazo byinshi n'ibibazo ndiko ndahura navyo kuri no mwanya ego Hamza ndumva neza yuko ni filme ni musanzwe n'ubuzima bw'abantu basanzwe babamwo bashaka kunyaga ukigwanira bikagenda neza ariko hari ibintu ushaka kumenya zijya ngwano mugira eske serie muratikurana vya vrai hareka bende sene nigeze kubona mbona Estime yababaye bigenda gute yababaye wa mubabaje canke yakwabaje bigenda gute muri film
Bo mu misi yeze ndiko ndarondera ifoto ngo genda bereke. Mu misi yeze nagize ikibazo naravunitse ukuguru naramaze ukwezi je ntatambuka aho ukuguru. Kwirya sene nyene abantu babonye naravunitse ukuguru kubera kugwana kubera Aga nta montage bamwe montage gusongira gushira agakara n'ibindi mugabo ingwano ziraba abari ingwano zase of course nta kamera iterura ukuguru ko ngigushire hejuru utaguteruye kuvuga bijya bintu gusa turabikora bikazana amariske ukavunika ukaja kwa muganga ugataha gusa umve ko kuba baraho turababara turahura n'ingorane nyinshi mugabo kugwana turagwana kuko niwoza kwesha umuntu ngo mwagwanye atabibonye kandi kamera na montage ntizibikora mutabikoze no kuvuga bijya n'ibintu bibi kandi turabikora cyane ego Dany urumva neza ko mubabara iyo foto uze kuyindungikira ndaza kuyikoresha gatoyi ariko Dany hari ibintu ushaka kumenya famba na camamare barabakura no muri mood barabakura muri mudu kuko ubugugu ni bwinshi cyane mubakira gute muri ko murakina mwe muri serie bo bari mu bigugu bihura gute bijya bintu kugira bijane bihura gute bo mu bisanzwe rero niho haza ubwenge bw'umwanditsi ico nyene uri kuriyumvira ngo bihura gute niho hari ubwenge bw'umwanditsi niyo mpamvu habaho umukinyi akabaho umwanditsi akabaho umudirector akabaho na producer akuvuga je nk'umwanditsi bijya ubona bagira n'ivyo mbashaka ivyo mba nateguye akuvuga je rero nje menye ukuntu ndabihu ariko nagize ko uri kuratwenga utwenze muri behind the scene yani famba yaragize ibintu gezaho umunyere musanga of course yari yasene ariko agomba mukubite ikofi Estime agomba mukubite reka ndakora ikintu kimwe kugira ubone ko comedy ari comedy iyo uri kuro yandika wonyene hage ukiri ku ikaramu kubera je ndiko ndandika script mba ndiko ndabona na image ukuntu bizogenda mu mutwe niyo mpamvu nandika nkongera nka directing comedy ugira kubona ko ari comedy wanyine uri kuro yandika uri muri chambre wenyene iragutwenza ukuntu uri kuro yandika iyo muri live rero no kuvuga ngo ni wowe kina comedy 10 ngo rehe gutwengamwo nimwe bisubira ko atari comedy uba wanditse nabi so ziga ni challenge zidushikira ugatwenga mugasubiramwo ugatwenga ari n'igihe usanga shooting uwo musi yanse burundu ukaraporta kusokora urundi munsi of course kubera kunanigwa mukanana kwiyakira uwo munsi mudi zikanga ati boy katuzogore basundi koresha umwanya meza nukuri umuntu atararaba Mario vraiment ni cinema irimo serie irimo ingwano irimo comedy irimo bintu by'urugo yani n'ibintu biryoshye cyane Amza mu bisanzwe ujya mugore wawe hari jambo famba yavuze muri Mario nyene ngo ashaka pfe ngo cenda kwataka ese byari biri muri script canke burya hari ibintu biba bibi muri script canke hari ibintu mukinyene yifondera wenyene yiremera nyene kugira biryoha bo musanzwe zikane script mugabo umukinyi umaze kuba professionnel ni nkuko umuntu yo kurungika kurangura mu isoko ati genda unzanire itomati z'ibihumbi 10 ntabazi ngo itomati zihari zimeze gute essentiel ki aba yaguhaye amahera we niwagira mu isoko rero ucuraba ati mbega hari itomati zimeze gute hari ziba zihiye cyane hari ziba zidahiye neza hari ziba zishaye we nucubona teka nguri zidahiye neza kugira ngo zimare iminsi 3 cyangwa 4 kuvuga ga script ibihari mugabo nk'umuntu ari professionnel nka famba hari igihe mood bivenge na mood abarimo hari igihe usanga yagiye agashiramo utuntu twiwe nk'umuntu abimenyereye essentiel ke ziba ziri kuri za reso z'ivyo nanditse so bya bimeze fresh tu babimeze fresh Amza muri ko murifashisha cyane famba ndavuga nko muri nyeninzu urabona famba yuko ni acteur principal kandi geza hajyoje cyane ariko atera inda abagore batatu ariko kandi aragatama gasaza muri Mario naho urabona neza yuko ariko akora uburofa bwinshi cyane nike kintu mwabonye muri famba muvuga tuno mukinyi reka tumukoreshe cyane muri ibi biko bo mu bisanzwe bimwe navuga tumwanditsi ni wabazi target ni wababona kuko je Mihuriro TV mu bakinyi mbona tumukinya arashoboye gukina iki warashoboye iki je ndashoboye iki n'ugera arashoboye iki iyo hageze ko nkompoza canke ngira création ya histoire fatira kwanza kubakinyi mfisi avuga ati histoire ndabona kanakayo ikina kanakayo ikina nyeninzu twese tuzoshikirwa naje nzokina je ndandika nka directing sindabonekamwo ariko nawe ugiye kubiraba neza nk'umuntu uyiraba urona ko famba hajyana hamerita agero no waboneka experience y'umwanditsi kandi yo mpamvu kenshi ushobora gusanga umukinyi avuye muri team akaja mu yindi team ugasanga yari kuri hit ariko akina ibintu bigenda neza abantu bakabikunda ugasanga ni wa undi ngana avuye ngahagiye mu yindi team ageze yatangikiranga abantu ngo asigakina nabi asigakina ibintu bidafise reson nikiba ari kibazo ciwe kiba ari kibazo cy'umwanditsi
ntarametriza ati amenye ati kanaka ashoboye gukina uku no mwandikira uku karaktere ze zimeze uko uvuga famba ubwo je twarakinanye imbere ko tudushika mu ihuriro TV uko wanashaka ngo kari je nagize uko kurekure kugira ze mu ihuriro TV kubera nari ndamuzi ava yuko aza mu ihuriro TV twarakinanye mu masite nakuvuga n'umuntu jewe nzi ngo nzomwandikira uku kugira abone kuko niyo mpamvu ubona famba gerageza kandi urana ko bigenda neza abantu baramukunda ivyo akina biba bimeze fresh kubera ko ndamumetriza cyamamare nuko nyine cyamamare tarayiwe no ngenda maze kumumenya ndafise ukunda mwandikira ndafise ukunda bahuza na famba ndafise ukunda amakombinezo yabo ndayakora nk'umwanditsi so ikintu ciza gusa cyo nabasengera kumana gusa ibahe kuramba ibahe kugira indero ibahe kubaha bige kubana n'abantu tuneza uratubwiye neza ati famba aromumetriza uramaze kumenyera ariko hari n'amakomantere mpora mbona ati komanda burya yakumbuwe nike kibazo kiri hagati y'ihuriro TV ko atari karagaragara mu bikorwa cyane komanda mu gihe umengo vyari ko muri Mali umengo komanda izi ziko zirasohoka ntarimwo ariko izi nyuma komanda yari arimo cyane ko yari umukozi wawe umengo bo mu bisanzwe rero cyo kintu abantu benshi badakunze kumenya filme ni leçon nayo ifise amashami ukuvuga tuko turakina uno munsi ura kufise leçon ejo ukabataye office ko tutra kwironka hirya yejo nakuvuga ngo komanda yaramaze igihe ataboneka ntibagire ko famba hageze igihe ataboneka hageze igihe jojo ataboneka nubu ntakiboneka mama Dany yaramaze kugenda ba Daniela ntibariko baraboneka nukuva filme nishobora gutangura umuntu gushaka kuherezo bose bahari cyane cyane iyo hari filme ibintu byo gupfa ama action n'ibindi kubera rero leçon uno munsi kubera leçon uno munsi komanda yagarutse niyasohose uno munsi komanda yagarutse kubera iki aho tugeze leçon yiwe ryashami ryo kuri leçon ryasubiye kumuhamagara ubwo si ibintu vuga ngo mwese ni munzi ufatira kuri script na histoire so babonye umuntu ateka araboneka nazo ngo ni bifu cyangwa hari kibazo ya nigesu ya leçon yiwe kuri umwanya bitarashikirwa kandi adakinye muri Mali bareka arakina no muzindi ko ihuriro TV nkwa filme menshi nge n'inzu iri kurasohoka nangone ntaraboneka nkazobonekamo turi umuryango nta kibazo kiba gihari ivyo ndibaza barabitahuye ariko Amza hari ikintu ushaka kumenya pistole iteni z'igipolisi chapeau y'igipolisi mwabironse gute isi turabisabira imusha mu gihugu kubera turabana b'igihugu turi muri leta mvyeyi leta nkozi aravuga ngo nuko mukorana n'umupolisi eti na nini polisi jya mu peti n'umupolisi oya nta mupolisi ari muri twebwe agatwese turabasivile gusa hari ingabo tugeze gukorana nayo y'abakorana kugiye tukiri kuri position hariho umupolisi bakorana arambaye amapeti ujya n'umupolisi vyanyavye twaragerageje kurondera imusha kuko turi muri leta nkozi leta yacu urazi kwifata mu mugongo abajene turubaha cyane mutama wacu nyakubahwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aradufata mbo yaravuze ko ari umugenzi wacu nze ko ari umugenzi w'abajene urumva president n'umugenzi w'abajene twe nako tw'abajene of course biratorohera kuronka imusha turakinisha teni ariko ijya nkose iyo ijya ni pistole pistole ya fake ni pistole ya fake gusa essentiel ke tubona ko inkuru yacu iragenda neza kushiramo soneri ya boss wawe wakera Amza nawe ficha tabia abantu bonye chevara gufata ku mushatsi aguha umwotsi of course hajya ni moshi wa serie ibyo n'umwotsi mugabo s'umwotsi w'urumogi ni ibintu twatekeye oya ni ibintu twatekeye tumbombeke ikintu kiba litabigenge ni ry'amasigareti ibyo by'amasigareti sinzo ngo banavya ngo mantora n'amayesi ibyo biri vyanyaje mu ngo urumogi oya gusa igase neho nyafata mu mushatsi n'umuntu acamwe imiti irambabaje cyane mu mutwe karavuga nk'uko ego hari n'ikindi kintu gakinjohera muri Mario bageze ku ijambo ryitwa ngo Goliath nguru rugabo gumengo ni Goliath yori nwenza cyane Chris yaje gute muri Mario ni zareso nakubwira na Chris yabonetse muri episode zibiri Mario igitangura abantu bararindira ngo Chris commentaire zirabanyesha orke ni reso wana nk'uko yabonetse muri episode kandi zibiri akaca kandi abura n'umwarasura kuboneka abantu bace bibaza ngo hari kibazo no haba hari ikintu uri kurategura uri umuvuga uri umwanditsi umuntu wese aza muri filme uteza kuza muronderera na fin yiwe kandi ugenda uradevelopa uri kuradevelopa rero hari gihe bangomba kudevelopa ikintu kanaka ukamubika kugira ngo azuze hagezeho agaruka ku kintu kanaka ibintu byo kwandika rero hajya nyene biragoye niyo mpamvu sasa Amza none Amza hajya ujya Chris vya serie mu buzima busanzwe mwogwana wo mwihanga Chris atari cinema wo mwiha oya amfete cyo kugana ntuzarabire ku mubiri kubera dufate nka ribat uramubona
urazi Liberty ko ari ceinture noire vyanyaje mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ni ceinture noire kama nimesha ubona ngana gute najumengo no mukubita ndamuje turi kumana ndaterura ngene nk'umujana ngo tuvuze agize nko cyaniruka kwera ndamuzi uzumubaze Estime barakinanye mu mufakazi barakinanye ama scene ya action Liberty yagiriza nyazo man uzumubaze Estime ije yahuye navyo reka yarumvise umubiri rero iby'umubiri ntuzura biraba iby'imibitso ntibidukanga man ibyo bisanzwe turabaniga bo mwisite murabaniga bo mwisite ego Hamza ihuriro TV igeze kure igeze ku ntambwe ishimishije iriko iravyuka cyane yari yagize shite igihe gasore abaye nk'ukita gatoyi ariko urabona neza yuko muriko muragwana cyane Hamza Mfalme wewe imigambi yiwe ku ihuriro TV ihagaze gute nimba ryo bari nkibanga yo twibira ihagaze gute bo jewe imigambi yanje mu ihuriro TV nukubona ihuriro TV ingejeje ahantu nanje nkayigeza ahantu kubera twese turakeneraniye ihuriro TV irakeneye umukinyi irakeneye n'umwandisi irakeneye n'umudirector umwandisi nawe arakeneye TV channel imuduza kugira ngo agera hashaka kuvuga ngo kubganje nifuza ko ihuriro TV zongeza aho nshaka nanje nkayigeza aho ishaka tugafashanya twese tukaduga tukagira ico tugejeje ko naho tugeze twese kugira ngo dufashe n'abandi bari nyuma yacu je ku munsi ndakira message zirenga ijana z'abantu bambwira ndasabye nanje ushire muri filme ndakunda filme ndafise impano ya filme mwiko shuraba uburyo nta konfise ndi bubafashe nta mafaranga mfise ayo mfise nayo n'utwane dukeya naco tumunajewe si cyane no cyamvuga tereka nkorana ingufu nyinshi ihuriro TV gumiduga gumikenera abakinyi benshi bamwe baguma bambwira bakeneye gukina ndabazane nabo bifashanye urugamba kubera kuva jenshi kajya mu ihuriro TV amaze kuza abakinyi ba inyuma yanje benshi harimo abo bose bafamba bacamamare n'abandi so ni gwa rukundo tugere kure twese hamwe ego ni gwa rukundo nyene bakunzi bakoresha umwanya media ndibaza Hamza kuvyerekeye Mario na nyene inzu gatoyi hari ivyo mutahuye ariko naje sinogena ntibarije Hamza rero mu bindi nyene tuzinanyemwo Hamza yerutse gukora anniversaire aradupresenta umukobwa yita umugore mama yake vipi Hamza bigeze anniversaire yaraheze man anniversaire bumusumwe anniversaire bumusumwe umvuye yari umunsi anniversaire yaraheze biri kuri YouTube ntibizigera bivaho Hamza ivyo nibisanzwe gusa ubuho uri kumwe nani namakosa ukatakiye kurumwe uwiteye umukoshi ni lazima urondere ugufasha gukata atari umugore wawe ivyo nibisanzwe mu buzima busanzwe gusa nyene anniversaire yaraheze abana mundeke bana koresha umwana bitugane oya uyo mwana nuko nabonye ari mwiza ari muzuri mzee uyo mwana nimba ndaguha nimero ziwe oya je ndafite wanje me aravuga ko ari mwiza oya ni mwiza kuko ufise umugore wawe kandi mwiza gusumvya ujya wawe kandi urashima abandi bagore b'abandi bantu deja oya Hamza nimba nakurondeye hinge umwana wavyumvise kana no hinge Hamza nimba nakurondeye tuko turakorana bisigwa kuri ari umukinyi mwiza mu barundi bose ariko niwe rega je niwambwiye ko ndi mwiza gusumba abandi uri umukinyi mwiza urakumbuka mina kesi tuje muri tunatora kubwira ati ujama ni kanumba uvuze ngo uje mukobwa nuko nabonye ari mwiza mana uba waranabi cyane vraiment si mubi cyane ni mubi buke sasa Hamza tutahurikire rero nk'abafana bo dutahure ko ujya arahari yarabayeho yaraje anniversaire yaje kandi muri make arahari byarahetse mugenzi yaramfashije gukata keke oya ako karahagije ndashimye cyane Hamza inyuma ya aho bibera hari izindi seri muri ko murategura zizoja ko kandi je muhira iwanje mfise registre za filme zishika zine registre zine zitatu ziruzuye amafilme kana tarasohoka ni kesho gusa y'umwanya ko dufise amaseri menshi dushutinga Mario nyeninzu aho bibera kuko turashutinga amakomedi turayashutinga uvuga ngo seri ni nyinshi hari indi filme nshasha twa turashutinga ya Cheval ihera hari n'indi filme ya Estime twa turashutinga nayo nyene umaze kwina ama publicité ya dufise filme zitandatu imisi indwi izo ni imisi indwi dufise filme zitandatu ni kesho yo kuvuga ngo yiraheze tuza n'iyindi filme zirahari gusa uburyo mu Burundi uraziko bugoye gusa turiko turakora tu muzogwana kandi bizogenda neza bakonzi bakoresha umwanya Hamza wanyu Dany wanyu nguyu ni mugira ico mubwiye muri commentaire muramuzi muri vyinshi kandi muramukunda cyane muramufana je ndamwita Kanumba Dibo
aba diaspora bakobwa oya ndazi ko ufite benshi uyu rero uno munsi yavuze ati munyatapi yani ubonye ndakugwa najewe ngaha malinki zishanitesa mzee malinki za nini nitesa malinki za nini oh fete jewe reka nakivugira ngabaso muri kamera ari abantu mfise nimero yiwe turayaga kunyandikira biramuryohera ndamwishuye ndamurungikiye link webana ngo mani ngo je ngo ibi bintu kweli nimba ufise nimero yanje ukabuzi ko tuvugana ukabona ko bidakwenda kurungikira link bloka nimero yanje umuntu nohereza link abanzureke umuntu nohereza link ngo amfashe kuyipartage aje kuri YouTube arabakazi kiwanje nta nuwo nkeneye mu buzima bwanje subugenzi gusa nta nuwo nkeneye mu buzima bwanje nimba kama nakukera kukupatia link futa namba yangu yes usanga ruwa kamaroka none nimba ufite nimero za ministre unamuparinkira jewe abantu banje bambere bakamaro mu buzima bwanje no bantu bambere baraba n'ibintu vyanje bakanampanura speti yangu bore yugira uku kweli byari fresh kandi avugana n'abantu n'abarongozi mu gihugu ari abadushigikira abo barongozi tuvugana nabo kandi nibo bambere uko banabiraba batike baravipi ko mutarama link of course ngo babantu bamwisite amza reka nanjye nabikona mibira nikeraka mzee yo malinki linki kweli naje biranja mesi nzoyifuta ko ndagukenera nzobireka nzovyihoza muzareka nagushimiye cyane oya naco we kuzovyihoza turagasangiye akazi nanduzohora umpari inki nca ndayishira hari naco angorana eza ni muri rwa rukundo ndaramukije abakobwa b'aba diaspora yase kuba ndamukiriza akoresha umwana abakobwa b'aba diaspora mwese mwubawe abahungu b'aba diaspora mwese mwubawe mubandanye mudufasha nkaje murazi ko nikundira abakobwa b'aba diaspora ndabivuze bukebu nimwibanga ndabivuze mwibanga nimusarisha ndabibwiye mwega abakunzi bakoresha umwanya ikindi kintu naco gato karakura namanavi abantu babivuga gato karakura cyane tanga kina filme turi ha mahera yo kugira dushootinga dukotesha pare numerique buto filme ntizisohoke kuno munsi Imana yarabikoze ngeze ahantu hatari hato so uno munsi nimba utararaba koresha umwanya media uri kuragira nabi kuko gato karakura uno munsi aho yarari siyo yararejo birakwiye kumusupportinga kugira ngo azashye ku rwego rwaho yarari canke na hana harenge nikimenya naho yavuye baramusupportinga wore uri umufana ntugire beef ngo umufana wa Dany ngo uzokurikirana koresha umwanya uzoburi kuradekona kubera na jewe ejo ndashobora kuzokurutwara canke hirya yejo ukansupportinga so ndabakunda cyane koresha umwanya n'umujema kuva kera aba diaspora mwubaho nigije nkunda guhereza ko ubu simeza ikintu navuze ngo aba diaspora b'abakobwa mwubaho muri emiso bazoshaka kugira ngo mpa nimero ye uze gucira kuyitangura uze gutanga nimero ya Dany ndayimuha ndayimuha kandi Dany ni beje Dany ni beje anayara arakwiye banamuki barapendaga aho bajyama gukiriza bava bakwita umurezi bi tumbu oya vraiment barabizi Dany asante sana merci sana mzee baba na big up sana